militaire. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Hari nyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Goma kuri televiziyo y'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yatangarije abanyekongo ko igitero gikomeye cyo kwirukana M23 bakava muri Goma bagasubira mu ishyamba kiriko kirategurwa. Uyu mugabo Tshisekedi yari yararahiye ararengwa ko atazigira yicana ku ntebe y'ibiganiro nabo yitaba terroriste ba M23. Uno munsi ahejeje kugondozwa na perezida wa Angola. Uyu mugabo Tshisekedi ashobora kuba yemeye kuganira n'uwo mugwi M23. Byagenze gute ngo yihindukize mwijambo? Inyuma y'abagira ku bihumbi b'abakongomani baburi ubuzima muri izi ntambara, imiliyoni n'imiliyoni barava mu ngo zabo barahunga igihugu. Ibisagara nka Goma, Bukavu birafatwa, Uvira ikaba naho nyine isugerejwe. Uno munsi aratinza aremera ati nibaze tuganire. Byagenze gute? Hahindutse iki? Nivyo tugira turabire hamwe muri ino video. Inyuma y'amezi agera kuri 3 intambara zibisha bigacika hagati ya M23 n'igisirikare ca Congo FARDC. Umuhuza perezida wa Angola João Lourenço yagenywe n'ubumwe bwa Afrika kugira ngo habone kukumvikana hagati ya guverinoma ya Kinshasa n'umuhari M23. Yarayatangaje ku biganiro hagati ya guverinoma ya Kinshasa na M23 bitegekanijwe. Ni nyuma yaho Tshisekedi yitabiriye ubutumire bwo umuhuza i Rwanda muri Angola, maze bavugana uko ibintu vyogenda ngo amahoro aboneke mu buseruko bw'igihugu ca Congo. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwaheruka kwemera gutanga miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika ku muntu wese azofatisha Colonel Nanga Sultan Makenga. Abategetsi ba AFC ihuriro ry'imihari Rwanda harimo na M23. Abantu benshi bari kwibaza uko bimugendekeye ngo yemere kuganira n'aba bantu yaciriye urubanza rwo gupfa kuba barisha abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi. Ariko nubwo biri uko guverinoma ya Kongo na ifise exigence. Ubwa mbere nuko M23 ibanza guhagarika intambara kandi kava muri Goma na Bukavu. Ikindi kandi Tshisekedi asaba abasirikare b'u Rwanda bagera ku bihumbi 4 bariko barafasha M23 bategerezwa kuva muri Kongo bagasubira mu Rwanda, kandi bigakorwa ku mugaragaro izuba riva. Perezida Kagame nawe ati uyu mugabo ntakuye kwitwa perezida wa kijya gihugu. Aha hari muri interview yahawe n'umumenyesha makuru wa Mario Naufal, aho Kagame yavuze ati turamutse twicaranye na Tshisekedi no mumenyesha ntari y'umunwa ko adakuye kwitwa perezida wa kijya gihugu ciza ca Kongo. Mu misi heze Perezida Kagame adaciye ku ruhande yavuze ati iyo mbonye umuyobozi w'igikiha bwenge ndamumenya. Abantu benshi bahise bumva ari karavuga. Perezida Kagame muri kino kiganiro ca Mario yakomeje amena amabanga menshi kuri Tshisekedi avuga ati uyu mugabo n'igihe yari mu Bubirigi ubuzi bwose yakora bwaramunaniye, haba kuba umutaximan canke gucuruza amapiza vyose yabikora nabi cyane kuburyo abantu bari bamuzi nyene nk'umuntu atakintu ashoboye. Ati rero abantu yakorera mu Bubirigi barumiwe bamaze kumva ko Tshisekedi yabaye umukuru w'igihugu ca Kongo. Ati numwe tuzi umwe neza atarashoboye no gucuruza pizza ni wabaye umukuru w'igihugu ca Kongo. Reka tuve kuri Perezida Kagame nizi nkuru ziba zo kutuyagira ukuntu Perezida Tshisekedi adashoboye. Tugaruke kuri bino biganiro biriko birategurwa na Perezida Lourenço wa Angola. Muri make M23 ishobora gusaba iki leta ya Kongo?
Icyambere no kwirukana intera hamwe FDLR zigasubira iwabo Kigali maze bakabazwa mabi bakoze muri genocide y'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Izi ntera hamwe me 2023 ivuga ko zikorana n'ubutegetsi bwa Kongo mu kwica abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Kuva batangiza urugamba bavuga ko bagwana kugira baharanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani. Mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kuvuga ko me 2023 ari abanyarwanda, ibi biganiro tuvyitege mwike ubwo bizogenda neza, ubwo impande zose zizumvikana ku buryo bw'intambara ihagarara, abanyekongo na cyane mu buseruko bw'iki gihugu baronka amahoro. Nyandikira muri commentaire umbwira uko ubibona. Ntibagire gufyonda jeme na subscribe.